Amen. Ibi Paulo yabibwirira ishengero kuko yarabizi yuko inyuma y'igihe kanaka umuntu agendana n'Imana canke mu rugendo rwacu rwo kujana na Yesu, umuntu wese arashobora gushika ahantu akumva kudendebukirwa, ugasanga Imana yagushize mu mutima kugirira neza abantu, kugirira neza mu muryango wawe, kugirira neza ibibazo bitandukanye bishobora kuba hari, kugirira neza inzu y'Imana, kugirira neza ikiniki. Ariko muri uko kugira neza kuko uri kurakora icyo Imana yakubariye, Satani agahagurutsa ibiza biguca intege muri ico kintu uri kurakora, ugasanga nturi motive, ntukiri motive, novuga nti mu buryo buri charnel, mu buryo bw'umubiri. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ko Adamu wa kera muri twebwe akwiye gupfa, hakabaho haleluya Adamu mushasha ariwe Kristo. Adamu wa kera ni wa wundi wa kameremere. Hari igihe mu kameremere kawe wumva utari satisfait canke utaguwe neza mu curi kurakora, canke gukoza igihe kirekire kikakurambira, ariko muri uko kurambirwa ukaza kwisanga hari ahantu ubuzima bwawe wumva ico kintu utagishaka gushishikara kugikora. Naho Paulo atuzana ahantu ho gutahura yuko twere tutari abantu bagendera mu kungene ibigumba byacu biriko birareponda kukiriko kiraba, ariko aha twereka yuko twebwe turi abantu b'impwemu. Kristo ari active muri twebwe. Nico gihe muri twebwe dufata kameremere yacu tukayigira off, tugafata Kristo tukamugira on. Dufise capacité yo kuzimya kameremere muri twebwe, tukatsa igikorwa c'Imana muri twebwe. Kristo muri twebwe akaba ari waba muzima. Kuko aravuga ngo nimutarambirwa mu gihe gikwiriye muzobona umwimbu, muzokwimbura. Ariko kandi ntimushobora kwimbura mutashishikaye gukora ca kintu Imana yashize mu mutima wawe ugomba gushishikara gukora. Ni ukuvuga ngo Paulo muri uyu murongo atwereka yuko la bénédiction est dans la continuité. Umugisha uri mu gihe tubandanya, umugisha uri mu gushishikara, umugisha ntiri mu gukora ibintu partiellement. Hari igihe uzobona abantu ukabaryohererwa, ukabona n'abanyamugisha, ukabona vy'ukuri n'umugisha abantu bose bararyohererwa ico bari n'ico bakora, yaba mu gikorwa c'Imana, yaba aha canke hariya. Aho ugasanga umuntu inyuma y'igihe kanaka yadendebukiwe, ca kintu yakizimyemwo, yazimanganya, abantu bose bamubuze. Ariko waza kuraba kubera ko uyu muntu atashoboye gushishikara ca kintu yari karakora kandi yarabereye umugisha abandi, kuko iyo turiko turakorera abantu niho turi umugisha. Ariko kandi iyo tutabakorera canke tudakoresha ico Imana yaduhaye, ducika abantu bimbura kimazi kandi twari twarahawe ingabire n'Imana. Ariko waza kuraba kubera ko uyu muntu atashoboye gushishikara kandi abantu bose barabona ko ico kintu akora ari ciza, ukaza kwisanga nuko yararambiwe, yararemerewe. Hariho kuremerwa, hariho gutegwa muri ca kintu bari kurakora, mwansi akaza akakuremera. Rimwe na rimwe hariho kutaronka ivyankenegwa, mwansi akaza akakuremera, ugasanga umuntu ariko aricara ariko arazinga amaboko, ariko kandi ikintu yarari karakora arico kintu yari karatuberamo umugisha. Paulo akavuga ngo ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable.